mbega amahirwe kuba tugufise ngaha nawe kuba tugufise ngaha n'amahirwe kuba muri abagize ubwami, kuba muri abagize imfura z'Imana, kuba muri abagize abanditse mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama, kuba muri abazoganza mu nganje y'imyaka 1000 n'ibihe bidashira. Kubw'ivyo rero buri bantu batugendera bavuye hanze turabiha agaciro kandi bikatwuzuza umunezero kuba tubafise, kuko mu nyuma murabona ibi byose byatanguye aha ntituzi kugeza ryari, ariko ntituzokwigera dutandukana. Haba intango kuba turiko turabonana mu maso. Iyo mutaje nta kibazo, muratubona kuri televiziyo, abo muba muri kumurabona ni imfura z'Imana, abami n'abaherezi, aribo Imana iri kurategura kubwo guhindurwa. Ubu rero umuntu ashobora kuba ari mu kibanza runaka ku isi, tukagenda dutambuka muri iyi si mu buryo bwiza bishoboka, tugakora mu murimo w'umwami, umwe muri ubu buryo uwundi mu bundi. Raba nk'hariya Yosefu na Mariya, raba abamuka ku mwami Dawidi ntibari bafise naho ajyana Mariya kugira ngo yibaruke, hose hari huzuye icyo gihe. Byabaye ngombwa ko avukira mu ruhongore. Umuremyi w'amajuru ni Imana, umuremyi w'amajuru n'isi, akavukira mu ruhongore. Ariko ibyo ntibyamukuyeho kuba umwami w'amajuru n'isi. Nuko rero ushobora kuvuga ngo ukomeze ukuna kuriya, uri umwami, uri umwamikazi. Ubu igihambaye kandi gikomeye cyane ni uko wahuye n'ubuzima buhoraho, ukaba warakiriye umwami nk'umucunguzi wawe, kandi vuba rero icyo gihe n'igihe hatari bwugagwe urugi. Umaze kuba uri imbere rero aho ubutekanye. Mu nyuma murabona ko ku gihe uja ku kindi, aho bari biteze isezerano ryo kwakira umubiri w'ubwiza uhoraho, ariko ntibyari by'igihe cyabo. Hari hakibura, raba kuva kuri Pawulo, hari hakibura igihe cya Irene, Marite n'abandi bari bakirindiriye. Raba na Mwendata Branham, kumbure nuko rero izo zari intumwa z'icyo gihe. Raba hari porogaramu mu muzuzo, aho tubona ko umwanya bari ko barabamo uhura na kijya gihe hari hagisigaye ikindi. Ariko Imana ihawe kugeza harya gusa, bagerageza gufata iby'igihe cyabo n'ibindi birenga ko gatoya, ariko murabona berekwa, murabona ibiri imbere. Aba yari intumwa y'icyo gihe, yaragerageza kuraba ingene yokora ku bindi biri imbere ngo abyakire, ariko akabwirwa ngo rindira, si ibyo mu bukozi bwawe, gutyo mu majambo nk'ayo. Rero ati si mu bukozi bwawe bwa kane, mu bukozi bw'inshuro ya kane, ariko ni mu bukozi bw'inshuro ya gatanu. Ntikwari ukuja muri Isirayeli kuri gihe ciwe. Twebwe rero guhuzwa n'ivyo, raba igihambaye cyane no kuba twarahujwe n'ibintu by'ukuri, no kuvuga si gusa ku ndome n'amasezerano, ariko ni ukuri kw'iryo sezerano, kandi kuba twahujwe nabyo tubyakire tukabyizera, nta nkeka rero biraheza bikaba ibyanyu. Nta nkeka rero icyo gihe muzomenya ko mubyakira, kuko amasezerano n'ay'abandi, n'ay'abayizera. Amasezerano si ay'abandi bantu namba, ahubwo n'ayabo bayizera. Kandi raba ikintu ciza twabonye ejo mu ijoro,
nk'uko namye ndabibabwira ati sindindira ngo nzobibabwire hariya umuntu arazinduka hakiri kare raba hariya bimwe byaba ku musozi wo gukayangana hariya yari kwararagwa Yesu twarumvise ko ibyo bigereranya ihanga ryatoranijwe n'Imana ry'iki gihe ari bo bafise rimwe na rimwe umuntu arabivuga muri kazoza ariko dukwiye kubimenyera kuvuga akubu tukareka kubandanya tuvuga kazoza bafise ibyo Yesu yari afise hariya kugira ngo aragwe ibyo yari ko arumva hariya kugira ngo aragwe ari byo hajya hari ubukozi bwa Mose na Eliya buriko buravugana nawe kuri uwo yagira aragwe bivugwa ko mu maso hiwe habaye ukundi mubimenye bigume mu bwenge bwanyu mwibuke ko Yohana hariya yagereranya intumwa n'ishengero sibyo raba ingene Imana ikora ibintu mu buryo bw'ibigereranyo nk'uko izo shusho n'ingero ariko ubu raba turabona Yesu hariya afise mu maso habaye nk'aho uwundi Yesu muri waho hariko harabo kugereranya aho mu maso h'umwe wese wo muri mwebwe aho mu maso habaye aho uwundi aho mu maso habaye aho intumwa habaye aho umwe muri mwebwe kuko aho niho yari kuragereranywa agereranya uwo wese azoragwa aho rero hariko haragereranywa wewe mu maso habaye aho uwundi aho ni mu maso wewe ushobora kuvuga uti aho mu maso habaye mu maso hanje habaye yabaye jewe habaye ndiho jewe ndiho wewe uri rero ndiho kuko umuzo w'Imana uzoba uri muri wewe no muri jewe nanje kuko aho uwo ariko arumviriza Mose na Eliya yararazwe yarabaye adopte aha rero hari ihanga ririko rirumva ubukozi bwa Mose na Eliya rizoragwa rizohindurwa kandi tuzoba turi ngaha hagati y'iminsi 30 na 40 twimenyereza uwo mubiri aho niho tuzomenya ibyiza byari byo kuba mu buringanire bw'Imana ku bw'ibyo rero nuko rero tuzovuga ngo yindi nshuro mwami nyiganye z'isi nimba yarayinyiganyije ikore hari umwe gusa muri ka karorero kerekanwa mu bukozi bwa Branamu bizogenda gute mu gihe hari abana b'Imana benshi bahawe iragi barazwe bafise imibiri y'ubwiza itunganye ivyo biri hagufi cyane ivyo biregereje raba biri hafi cyane hamwe twiyumviriye nko mu bihe by'abatumwa no mu gihe cya Branham no mu gihe mwene data William yavuga ngo biregereje yumvire namwe ubu rero ni biregereje cyane rero ubu ni hafi cyane ku buryo twavuga nk'uko mwene data Branham yavuga ngo ndahakwa gusumburukwa nkabifata ariko tweho ubu twarabifashe ubu turabifise ubu rero ntimukabirekure nturekure gumye igitsibo cyawe nk'uko bivugwa hariya abavuga ubu rero ni hafi ntiturekure rero ubu niho ikigeragezo gikomeye niho urugamba rushusha ubu mwibuke ko iyo hari urugamba murabona mu ntambara araba ku iherezo niho habaho kugwana mu mwuzuzo kugira ngo umuntu aronke intsinzi n'imiburi wowe urashobora kwibaza uti ubu ntacyo ngishoboye ariko ntugire ingorane biregereje cyane intsinzi y'urwo rugamba urimo mu butumwa buvuga ngo amazina y'amarogotano aho ku rupapuro rwa nyuma nihavuga ngo iyo ubukozi biboneka nk'aho mengo buri hafi y'ukugenda bwacitse intege ni kwavuga aho avuga ati yariko aravuga kuri Demas yari yamutaye Paulo yari avuga kuri Demas yamutaye
igihe byaboneka ko ari mu ntege nke, yacitse intege, ndetse no mu gihe cya Yesu aho bamushikura ubwanwa bakamubingura, bagakora ibyo mwebwe mwese muzi bamukoreye, byinshi kuri ibyo bakoreye Yesu. Aho rero niho Imana yambika igitsibo ubwo bukozi. Rero aho niho Imana ica yambika ubukozi igitsibo. Biri raba mu mazina y'amarogotano hano. Sinibaza ko Demasi yagiye mu isi, kuko Dema mwe nk'uko mubizi muri kahise yari umuntu wo mu muryango w'abantu batunze, kandi kumbure yigiriye yijyanira n'abandi benshi amasinzi y'abantu. Nta nkeka ashobora kuba yari mu myitwarariko y'iby'ubugingo. Ariko Pawulo yo mukene, Pawulo we raba Imana ntargira reka ubukozi bukamera gutyo, mu nyuma ikabuha intsinzi. Yararetse Yesu aragera muri birya bihe raba nk'uko tubona ingene kugira ngo hashobore kuzuka ikintu cyangwa yakorwa icyakozwe cyose. Imana yararetse ko abasirikare b'Abaroma bamushikura ubwanwa, mwenda tabarana amaca avuga nkaho bo bariko baramushikura ubwanwa, baramukubita mu maso, baramubingura utuburungu dutatu, baramupfunga amaso, bati rero ubu tubwire, bavuga ngo urumuvugishwa, bavuga ko urumuvugishwa. Bose bari iruhande yiwe bafise amacumu, avuga ati baramubingura mu mutwe, ati tubwire rero ugukubise. Yari azi uwumukubise nta nkeka, yari abizi. Nk'uko n'ubu raba Mose Shage yakubita urutandara inshuro ya kabiri, biravugwa ko ivyo vyobaye ari ukubambwa ko mu buryo bw'impwemu, ariko hariho gushitswa kundi no mu buryo bufatika, arivyo ari hagati y'inzamba y'indwi n'umunsi mukuru w'impongano kuri Isirayeli. Arivyo raba we yarazi kandi azomenya abamukubita, abamubingura. Yarazi nta nkeka, ariko ubukozi bwiwe bwari hafi y'ukwambikwa igitsibo. Na ntaryo haragera igihe aho biboneka nk'aho bucitse intege cyane, bugire buherengetere. Nuko ico gihe rero Imana ica ibwambika igitsibo. Mwami, byemere bibe. Murabona ariko aravugishwa ku bizoba mu gihe cyo gushitswa kw'ivyahishuwe 11, aho mengo bizoba biheze. Aho niho rero Imana izoca ishimangira ikambika igitsibo ubwo bukozi, hagakorwa ibintu runaka mu ico gihe. Ariko raba imbere yaho hagati mu ishengero umugeni, raba mu inyuma y'ijambo ryose n'ihishurirwa ryose ariko kwizera aho kuzamurwa byahawe abatoranijwe, inyuma yaho haza ukubishimangira. Aribyo tubona aho haza ibitangaza no twumiza ku rwego mpuzamakungu, aho bazoba ariko barabibona ku mateleviziyo mu buryo bwose bwo gutuma tumanako. Raba ubu dufise na sinyare no muri Isirayeli. Ico ni ikintu ngirakamaro cyane, kuko hari ikintu Branham yavuze, avuga ko bo bamubonera mu banyamahanga. Ni ukuvuga rero ko mu buryo runaka ibyo byose bizogenda bizana gushitswa kwabyo, kandi bashobora no kuza ngaha nta ngorane irimo mu ivyo. Ariko ikimenyamenya c'iryo jambo raba bizoba muri iyo minsi ya nyuma, aho tuzoba tubona ko mwenda Branham yabonye umurongo muremure, kandi yabonye
ubwa mbere yabonye kuvugwa k'ubutumwa, abona uguhamagara, abona umurongo, abona abantu benshi basohoka bakize, abari ibimuga biza baza ku gicaniro bashinga intahe. ni ukuvuga ngo hari ibintu bitari bike bizobanza kuba, ari byo bizoba ari nk'ibintu bisanzwe mu bantu, ibyo bizoba biri ko biraberamo. byose bitangura mu buryo bw'urukurikirane, mu buryo bwo gukura bikura ibijyanye n'ubwo bukozi, aho tubona ko butangura ubwo bukozi butangura nk'ubwana, bugakura bugakomera, Imana igenda yongereza imuha utundi, amuha ibindi, n'abantu ni uko. aho rero niho hagenda haraba ugupimwa. twavuga ngo ko two dukeya tereka ndaguhe dukeya ndabe ingene ukora, ingene witwara, umuhungu wanjye yitwara, reka ndamuhe dukeya, reka ndamwongere ndabe, reka ndamwongere utundi ndabe, reka ndamwongere ibindi kugeza igihe akomera akaba umunyabwenge, umushumba w'umwizigwa kandi w'ubwenge, yiteguye kugira ngo akoreshe ubwo bubasha bw'Imana, ari byo bidahabwa uwundi kiretse uwo yamaze kubigenegwa, aribo batoranijwe n'Imana. murabona tugarutse kuvuga muri kuba aribo mwebwe, kuko nta rindi hanga, nta yindi ntumwa, nta kindi gihe. niki gihe niki ni igihe, ndetse n'uwo mwanya hari ibintu runaka bitegerezwa gushyirwa mu rutonde, ibintu 5 mu gitabo c'imirongo niko havuga: igihe, umwanya, byose kugira ngo byuzuze umugambi w'Imana wose w'iki gihe. nuko rero bashumba babizigwa kandi b'ubwenge, turabwirwa kwitegura kugira ngo vuba twakire uwo mugisha w'umubiri uhoraho w'ubwiza, kandi imbere yaho Imana idukoreshe cyane tukiri no muri uyu mubiri. ibyo turabyifuza, ibyo nibyo dusaba, kuba dufise ubwo bumenyi. kandi nk'uko Andres ejo yabivuze, Andres na Miguel nawe nyine yaravuze ikintu nari narabisubiyemo inshuro nyinshi, reka ndabisubiremo, yuko Imana yoba ifise abakozi b'Imana na bene data baba abumugisha no gufasha, bafashe ubwo bukozi bw'iki gihe cy'iherezo, kandi ese bojana iyo nkota kugeza ku ngaruka za nyuma. aho byarantwengeje igihe Andres yavuga ngo ubu ni urugamba rw'umubiri ku wundi. mumenye ko Andres ari umugwanyi, ni umuntu w'ingwanyi cyane, ahabona ahagaragara, tubivuze gutya, ariko uru ni urugamba rwaha ku isi, kandi kumwe n'abantu bari bazima bari mu iyi mibiri yo ngaha ku isi. ntaworindira ko haza umuntu mu mubiri w'ubwiza ngo aze kuzuza iby'Imana yadusezeraniye, ahubwo ni mu biremwa abantu by'ubu. ni ukuvuga, raba, igihe Kristo yariko arabohwa twari kumwe nawe, igihe yaciga urubanza twari ko turaciga urubanza, igihe yakubitwa aho twari ko turakira izo nkoni, igihe yabambwa naho nyine niho twari, igihe bamucumita icumu naho nyine twari aho. ibyo byose tubicamo kumwe nawe, kandi ibyo byose tuzobicamo bundi bushasha mu Byahishuwe 11. iyo mibabaro nyine yo kuza kwa mbere, iyo twakiriye turanayakira mu kuza kwe kwa kabiri. ibyo byose acamwo namwe mu bicamwo, ariko mu buryo bw'impwemu. aho rero aho hugaraniye ibijyanye no kwizeraho kuzamurwa. ibyo byose biriko birugururwa mu buryo bwagutse
ku munsi ku wundi. Kandi igihe tuzotahura igihe twatahura ukuza kwa mbere icyo kwakoze n'igikorwa cyako, aho rero kandi hanabaye gutahura ukuza kwa kabiri n'igikorwa cyako, aho niho hari urufunguruzo, aho niho hari urwo rupfunguruzo kugira ngo umuntu aronke ukuragwa. Dushobojwe kubitahura ibyo, ariko birakwiye ko umuntu agenda intambuko ku yindi, ntihagire uwitambika imbere ngo aje imbere, ahubwo umuntu agende nk'uko umugambi w'Imana uri, kugira byose bigende neza, kuko byose bizogenda neza. Ntidushobora kuja imbere kandi habanamba ntidunasigara inyuma, tugenda intambuko ku yindi, kuko no kugira ngo byose bigende nk'uko byabonywe. Intsinzi ikomeye mu rukundo rw'Imana ariyo tuzoronka, kuko turi muri we. Raba ingene hano havuga kugira ngo yubahirize ibyagezwe by'Imana, kugira ngo umuntu akorere Imana mu buryo bwiza. Hari ibintu bitanu bidahara kugira ngo umuntu akorere Imana mu buryo bwiza. Ubwa mbere ni uko giteza kuba icyo gihe cyo kubikora. Ubwa kabiri ni uko ari uwo mwanya nyine, kandi bigateza kuba bishingiye ku ijambo ryavuzwe, kandi bigategezwa kuba ari mu muntu yatoranijwe wo kubitanga no kubikora, kandi biteza no kuza ubwa mbere ku muvugishwa, kandi umuvugishwa ategerezwa nawe nyine kwemezwa n'ijambo ry'Imana. Rero hariho ibintu bitanu bidahara bitegerezwa kuba muri ubwo buryo. Turafite ibyo bitanu, kandi ari byo ngirakamaro cyane. Ijambo mu nyuma rizoshimangirwa ryemezwe, twashobora kuvuga ngo urakoze Mwami kuba narakwakiriye nkakwemera nkakwizera, none ubu eheraba impera yanjye. Kuko kwakira Umwami Yesu Kristo nk'umucunguzi byaduhaye impera. Hari ibyo byabaye kuri kuronka umubiri wa Teofaniya. Mu kwizera ukuza kwiwe kwa kabiri hari impera, kandi iyo mpera ni umubiri mushasha uhoraho w'ubwiza. Ariko rero kuko byose biciye bugufi mu bwenge bw'abantu, twe natwe twashobora kuvuga nka kumwe William yahora avuga, iyo jambo twarivuga ariko tukarivuga mu buryo bwiza. Yaravuga ati ibyo ntibibaho, ntibyoshoboka. Ni ibintu bikomeye nk'uko, ikintu gikomeye kandi giciye bugufi nk'uko. Nuko niko biri, niko Imana iri kwirabyuzuza mu buryo buciye bugufi, mu buryo busanzwe, ku buryo benshi biba biri umuntu yaba hafi yo kubivuga ariko ntiyabyemerewe kubivuga, ahubwo aho yari ahagaze yari gushobora kuvuga ibyo bintu byose byaba biriko biraba. Nk'ibi nyine nka bimwe byaba mu gihe cya Branham. Yavuze ati yakiriye igitabo gahesha uburenganzira, nta maraso akiri ku ntebe y'imbabazi. Bakabaza Branham ati mbega Branham uravuga ko atambabazi zikihari? Akavuga atoya, tekana, aracare ku ntebe y'imbabazi. Ibyo ni byo muri kazoza. Ariko yashaka kwishira nk'umuvugisho w'icyo gihe, akavugishwa ku byobaye igihe ibyo bizoba biriko birashitswe. Ni nabyo byabaye kuri mwene data William, ariko ku ntambuko yo hejuru irengeye iya mbere. Kuko kuba ari uwo nyene yabonekeye Mariya hariya, ariko Imana hariya murabona imaze kumuba yamushize hariya hagati mu ihanga ry'Abaheburayo, n'ubwo buri gihe ubwo bukozi bwa Yesu bwari kumwe nabo. Nuko turabona mu Mariya mu nyuma nawe ingene yabizigamye mu mutima, kandi murabona hari ingene Imana yakoze mu buryo bw'ibigereranye no muri Yosefu naho. Kuko Yosefu mu nyuma ntaboneka, inyuma y'imyaka 12 ntitubona Yosefu hariya mu muryango. Kumbure ashobora kuba yari yarapfuye muri iyo minsi canke mu nyuma, kuko turabona Yesu yabatijwe, turabona Yosefu ntiyasubiye kuboneka. Nuko rero igihe kimwe hariho aho yavuze mu butumwa ati hamwe mushoboye gutahura ibya Yosefu, ibyo bigereranyo, aho ati harimo ihishurirwa ryiza.
ndetse kubw'uko tuzi ko icandase gishitswa kenshi mu rundi ruhande raba turabona Yosefu afise imyaka 45. aho rero hari ikindi gice cuzuzwa naco mw'ubwo buryo bw'ibigereranyo, ariko ivyo byose twagiye turabivuga kumbure gutyo tubivuga tutabifise byanditse uko, ariko ivyo byose mwe data William yariko aratubwira akiri mu mubiri uwo marayika ari mu mubiri w'inyama n'amaraso. Raba habura gato ngo yugurure iryo banga, ariko byose yarabiretse abisiga biteguye neza, byose bipanze gutyo ku buryo umwaka nyine umwe ukweguriramwo Imana ihema niho Imana yamujanye. Yararindiriye kugeza ku kanyuma, ni ukuvuga ngo yararavye ati aha rero ndashobora kugenda. Ntiyari kugenda mu 2017 kuko hari ibintu kumbure tuzi vyinshi, ariko ihema ntiryari bwuzure. Raba wenyene rero akiriko arabiraba ako gace reka tugashireho uko gusa, ati turabe ko byose biteguye, kubwo bukozi buzoba bufise iryo hema, nuko ati byose biteguye bimeze neza. Ati rero ko biteguye byose reka ngende. Urabona raba ntiyari ahari igihe c'intango y'ubukozi mu mwuzuzo, yari hagati mu ishengero, nta wundi yari abizi ko ari we Imana yokoresheje nk'igikoresho cyo kuzuza kwiwe. Kandi raba yarabizigamye, yaramurinze, ndetse hari aho rimwe na rimwe ndibuka ingene yambwira ati sigaho, reka va mwabo bareke, ati bavemo, guma ku ruhande. Kumbure bashobora kubitwenga bakavuga ati haramwirukanye. Yarambwiye ati tuba byiza ko uva muri ibi na biriya. Benshi barabitwenga, nanjye nkavuga nti ko William yabimbwiye nta ngorane ndabifisemo ibyo, ariko yari Imana iri kwirarinda ubwo bukozi ibuzigama kugeza ku kanyuma. Mu nyuma bimeze nk'ikaseti uyishizemo ngo uyivuze, barashobora kumva ibyafashwe. Mu nyuma tuzobiraba mu bihe bidashira, no mu nganje y'imyaka 1000. Ntawe ubizi kumbure no mu mazimano y'ubukwe bw'umugazi ntama nimba tutazoraba tukaraba ivyo biganiro. Ntawe ubizi nimba no mu minsi hagati ya 30 na 40 tutazoganira kuri ivyo navyo, tuzokumva ivyo byose byavuzwe mw'iryo joro hariya mu bitaro. Arivyo navuze nti bwa bundi hari impamvu, nubwo ntabitahura mu buryo bwuzuye, ariko narakiye ivyo byose. Mu nyuma Imana yagira inyereka mwe mushobora kubona ingene mu ntango ingene umuntu yavuga. Hari igihe naraba nkumviriza ubutumwa bwa mwene data William mu 73, 72, 74, 75, ingene yaguma avuga byose abyerekeza kuri mwene data Branham. Mu nyuma niho yaciye avuga ati ubwo butumwa ni byiza ko Miguel aburaba kabukosora, kuko Imana yagira atanga umuco mwinshi. Akavuga ati rero yavuze ati umupasitori afata ibyo atabanje kubisuzuma akabitanga uko, ni umuntu atagira umwitwarariko ku bantu. Raba mbonye ibyo byose nanjye raba ubu ndaraba nsubiye inyuma nkabona ngene tugitangura iby'inyigisho, nariko ndakora nk'uko nyene yakora, kugeza igihe hageze igihe aho ni nk'igihe wowe ufise umubebe ariko aratambuka umutambukisha uri impande yiwe, umubebe agenda rero atekanye umufashe, ariko umuretse gatoyi akabandanya wenyene, akaguma asubira inyuma kuraba, asubira inyuma kugeza igihe yizigira ko ari wenyene. Aho rero niko nanjye byangendeye, ariko none ga mwami ibi ntivyoshoboka. Murabona, ariko nuko Imana ikora mu buryo buciye bugufi,
kandi habaye gukura none raba aho tugeze hakozwe igikorwa cyihuta cyane ubutumwa bwihuta buzunguruka isi yose raba ingene byoroshe ingene Imana iri kwiruzuza ibyo kandi izoshishikara kuzuza ico canditse biravuga ngo bizonyiganyiza isi raba bwaranyiganyije isi kandi kugeza n'ubu ibisigaye buzonyiganyiza ibyo byose we yadusigiye ubutumwa impanuro n'ibindi byose ibyo byose turiko turabikurikiza akadome ku kandi kuko ni uburongozi burya afise uburenganzira ku gitabo c'ukuri ni ukuvuga rero ko turiko dukura ibintu muri plan mu mpango tubishira mu by'ukuri ubu turabira aho byanditse tubishira mu by'ukuri nk'uko umuntu araba ku bijyanye n'ibicapo by'inyubako akaraba umurongo akabona bubatsi akabona bariko barashitse ibyo biri ngaho ku rupapuro ngibi uko niko ariko harubakwa muri iki gihe cy'iherezo uhereye imbere muri twebwe bikaja inyuma aho tuzoronka umubiri uhoraho w'ubwiza kuko bishingiye kuri iri jambo niho umwe wese muri mwebwe no kuri jewe tuzohindurirwa byose ni akadome ku kandi kubw'ibyo bamwe baravuga atoya ati ibi ntashaka ko biba ukuntu uku bakozi b'Imana bamwe baravuga ati oya je nshaka kumubona niko bambwira ati none raba ntiyamyemereye ngo ndamubone raba mwene data William gihe avuze ikintu murabizi rero umuntu avuze ati shiraho ibi gutya ntiwamubwira ngo ati reka ntumureke ngo aze kundaba uko nyine niko twabigenza nuko rero hariho abantu bariko barabesha ariko ibyo bavuga baracurika ibintu siko byagenze barabicurika hariho abantu bavuga ati hari umuntu agiye kuraba akavuga ngo oya sinshaka kumwakira ati sinshaka kumwakira akagaruka iminsi yose akangirira gutya n'urutoka ati namba ati sinshaka aba minisitiri bari baje kumuraba muri ico gihe we rero igihe yavuga ati nzanira runaka urekene n'akaze avuye mu kindi gihugu ati murekaze ndashaka kumuramutsa ati canke reka runakaze canke hamagara naka ndashaka kumubona canke igihe twahamagara umuntu ati hagahamagara umuntu ati nshaka kumubona ati tukamubwira tuti ashaka kubona bati oya nshaka ko mubimenya bitomoye kuko raba abakobwa biwe nabo ndi imbere yabo sinobabesha twari kumwe na Louis George na Santita nanje kandi uko yabitubwira nuko twabikora kandi abakobwa biwe ntibabesha igihe yavuga ati sinshaka kubona umuntu runaka canke runaka ati sinshaka kumubona nta bindi byaba ari ibyo ati ntimunamureke ngo yinjire hano nuko rero umuntu agenda buke buke ariko iyo hageze ku bijyanye n'umuryango wiwe w'intumwa aho rero aho ndahangana n'ibyo nta na rimwe yigeze avuga ngo ndashaka kumubona ngo twe tuvuge ngo oya twarabareka ibyo siko byagenda nshaka kubibatomorera neza kuko bariko barabibeshamwo babesha abantu kandi mwibuke ibyo bizoshikira ababesha mwibuke ko rimwe na rimwe baravuga ngo oya mu minsi ya Ananiya na Safira n'ivyatangura ariko ndababwiye ngo haraheze igihe biri hagati mu bantu ibyo ababeshi ntibazohindurwa ivyo nivyo byabaye hariya mu gihe c'abatumwa nuko rero abantu bagiye barabeshwa n'ivyo mu bimenye n'imiburiburi uko bimeze ko ivyo babesha atari ko bimeze kandi byose biriko biba mu buryo buciye bugufi aho mwene data Branham na mwene data William batubwiye ko abantu bashobora kubona ibintu bigira mu buryo busanzwe bameze neza ariko bararenze umurongo amazina yabo yaranafuswe jewe ejo navuze nuko abo bameze nk'inyama gusa zitemberaho amagufa atembera
ariko ku batoranijwe n'Imana bo ku mfura z'Imana hari umugisha mwinshi cyane, hari ukuragwa, uguhindurwa, kuko mu maso habayeho uwundi, aho mu maso hakayanganye, aho hariko harakayangana, hari hakayanganira mu maso yanyu, mu mitima yanyu. Mu maso hawe niho mu maso hiwe, mu maso hiwe ni mu maso hawe, ni no mu maso hanje. Nuko rero Imana ibampezagirire, Imana ibanzigamire, kandi bandanya mwitegura, tondeye twitegura muri iki gihe cy'iherezo kugira ngo turonke iryo sezerano, ari ryo ata n'umwe azoribaka, nta n'umwe azigera abibuza ko turironka, ahubwo buri munsi ku wundi tuguma tuvyakira, tuvyegera, buri munsi tuguma tubyizera, kandi rizoba igice cacu. Vuba rero tuzoheza tubibone byamaze kuba ukuri, kandi kuba abafasha, ab'ubufasha k'ubwo bukozi. Raba n'ubu byaratanguye ibyo kubufasha, kuko agace gato igihe Branham, igihe runaka, nibaza ko ari ibintu byabaye canke mu butumwa, ahantu mu gace kamwe aho bavuga, sinzi kumbura nimba hari ikindi gihe byabaye, aho yavuze ati shira ukuboko ku muntu ari iruhande yawe. Turabibona ahantu runaka, ariko hari ahantu avuga ikintu nk'icyo, mu nyuma tukabyungikanya naho yavuga ngo ntibizoba bikeneye gushira ikiganza ku muntu. Raba abo bantu muri iki gihe cy'iherezo bamaze kuba bafise iri jambo ryambaye umubiri. Murabe ingene bazoba bubufasha bavuze ijambo, kuzoba gusa ukuvuga ijambo, kuko ni ijambo muri wewe no muri jewe, ni ijambo ryambaye umubiri, kuko ahantu hose ijambo riba ryambaye umubiri. Kubw'iyo mpamvu rero ijambo rivugwa n'umwana w'Imana, Imana iteza kurishigikira, Imana iteza kuryuzuza. Nuko rero turiho turabona ikintu kwingene abo bazoba bubufasha mu gihe cyabugenewe, mu gihe hari inkenerwa haza kuvuga ijambo. Nuko bizoba ibyo zose, ubwo bubasha bwose buzoba buri hagati mu ishengero. Nuko rero Imana ibampezagire, Imana ibazigame, kandi mubandanye imbere mukorera umwami iminsi yo kubaho kwanyu yose. Dusigaje gato, turi hafi yo gushika. Nuko rero uwo mwanya tuza kuba turiho turabona umwanya icigwa kivuga ngo none ninde uwo mushumba w'umwizigwa kandi w'ubwenge. Ariko ubu twaramaze kumumenya, kumugundura uwo ari we n'abo turi bo. Kuvuga rero ko aho byarerekanywe. Imana ibahezagire kandi bazigame mwese. Mwakoze cyane ku bw'aka kanya. Imana ibahezagire.